Iyo nama isanzwe iba rimwe mu mwaka, ikaba yatanguye mu 2013. Iyo nama rero ihuza ibihangange ku isi mu buhinga bwinshi mu bintu byose biraba ubuzima bw'abantu, ariko rero iganahuza n'abakuru mu by'intwaro n'ivya politike kugira ngo bigire hamwe ibibazo bihanze isi, bongere babitorere umuti barabisha amaso muri kazoza. Muri iyo nama rero hari ivyiyumviro ngenderwako vyinshi, ivyo no kwita amateme. Ni kuvuga yuko hariho ivyiyumviro ngenderwako tuvuga ko abantu bo kwisi yose bashobora guhurirako, ariko na cane n'ivyiyumviro usanga nka Afrika canke Burundi vyisangije. Muri ivyo vyiyumviro twovuga bishobora guhurirwako n'abantu bose, byari nk'ivyiyumviro bijanye n'ubuhinga ndengera kamere, ivyo bita intelligence artificielle. Hakaba ivyiyumviro usanga bijanye n'igwirana ry'abantu canke mbere n'igabanuka ry'abantu, kuko hariho aho abantu bagwira n'ahandi abantu usanga bariko baragabanuka. Hari n'ibindi vyiyumviro vyinshi usanga bijanye n'ukuntu imiji itunganijwe. Hakaba rero n'ibindi vyinshi umuntu atokurirwa adondagura ngo aheze. Tugiye kuraba ivyabereye muri iyo nama, tukaraba ingene abahinga bashoboye gusigurira abaraho ibintu bihambaye bihanze isi canke ibintu bihambaye isi iri kirunguka vyotuma itera imbere gusumba. Twihweje kandi n'ingene nyene icubahiro mukuru w'igihugu yabonanye n'abantu bakomeye cane. Sinogenda ntibukije yuko nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi agiye kuramutswa umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Uko kuramutswa rero ku muryango w'ubumwe bwa Afrika bituma bimwongereza n'izindi nguvu. Ubona yuko yarasanzwe n'ubundi muri no myaka yose atwaye igihugu c'u Burundi yabaye rurangiranwa mu bijanye n'imigenderanire. Ubwo rugendo yaragize rwaraye rubagaye kandi gusumba imigenderanire, rwaraye kandi rubaye icigwa ku Burundi. Uravye cane ibiganiro uko vyari bimeze, uravye abariko barashikiriza ivyiyumviro ancabwenge, abanyepolitike, abakuru b'intwaro batandukanye, ucubona yuko ubwo rugendo rwari rukenewe. Uburundi butari guheba ngo buhe umugongo ikintu nk'ico abantu bose bo kwisi baje guhurumbira. Tukaba twifuza yuko nejo Uburundi iyo nama bwoyitegurira bukayitaba. Ubona yuko isanzwe iba ku mwaka. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Varisito Ndayishimiye yagiye muri urwo ruzinduko ajanye n'umutambukanyi wiwe. Umutambukanyi wiwe nawe ashitse muri ivyo bikorwa ntiyareza amaboko, yaciye nyabuna nawe akora janye n'ivyo asanzwe akora. Ivyo navyo bikaba ari ivyo gufasha abakenyezi kwitunganiriza imigambi, kwigisha urwaruka rw'abigeme, hamwe rero no kuvura imiryango idashobora kuronka ibibondo kugira ngo ironke ibibondo. Hariho kandi n'ikindi gikomeye asanzwe agira, nico gukangurira abantu guheba guturubika abantu no kubigiza inyuma babahora ngo nuko bataronse ikibondo. Ivyo navyo mukaba mubizi mu migenzo y'ikirundi, abantu benshi iyo babonye umuryango utaronse ikibondo bakubira umukenyezi. Rero nyene icubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu yagiye ku cicaro cishira hamwe Merck Foundation. Iryo naryo mu vyo rijejwe bikaba ari ivyo nyene. Rero baramushimiye, ntibamushimiye mu majambo gusa, ahubwo mbere yaryamukanye n'urupapuro novuga rwemeza yuko bamushigikiye mu bikorwa ariko arakora. Muri iyo migambi ariko arakora ikaba ari migambi biboneka yuko ifitiye kazoza keza cane Uburundi.